Chuti bakunzi mwese muriko mukurikira imbonesha kure y'igihugu ndabaramukije. Haraheze imisi havugwa ibibazo mu gisata c'amagara y'abantu, imyidogo y'abagwayi bitura abavuzi n'ibitaro bitandukanye, imyidogo y'abavuzi b'abaforoma eka mbere n'abaganga bita les médecins mu rurimi rw'igifaransa. Bamwe muri abo baganga baridogegwa ko bahurumbira kuja mu mahanga, bavuga ko ariho hari akarusho mu bijanye n'agahembo. Ivyo navyo bikaba bitakigwa neza na leta mvyeyi, leta nkozi, kuko baba birengagije ko igihugu c'amavukiro arico cabigishije. Ni mu gihe kandi leta idahengeshanya gukora ibishoboka kugira ngo abagwayi boroherwe mu kuvugwa, yongera ihamagarira abavuzi kugendera akarangamutima k'umwuga wo kuvura. Ivyo bikabonekera ku kigoro yarayikoze ku bavuzi b'abaganga mu kubongera agahembo n'utundi turusho nk'uko itegeko nshikiranganji ryatewe ko umukono n'abashikiranganji babiri w'amagara y'abantu n'uw'ikiga ca leta ryo kuwa 16/0/2025 rivyerekana. Aha rero abana bandi bo kwibaza, mbega none ya myidogo abaganga bahora bidogera leta igiye guhera? Abavuzi atari abaganga nabo bizogenda gute? Bo kwizera ko bazoshikirwa nabo bakongegwa? Imyidogo abagwayi bidogera abavuzi n'ibitaro n'amavuriro bimwe bimwe yoba iva kuki? Hokogwa iki kugira ngo iyo myidogo y'abagwayi n'iy'abavuzi ihave? Leta idahengeshanya kwitwararika kubungabunga amagara y'abantu, ihamagarira iki abavuzi n'abagwayi babitura? Nayo yiyemeje iki kugira ngo ibibazo biri muri ico gisata c'amagara y'abantu bihave, gutyo ibintu bigende neza kurusha? Kuri ivyo n'ibindi bibazo turi kumwe n'abatumire baza gutanga umuco muri kino kiganiro. Umutumire wa mbere rero ni Dr. Philbert Sendegeya, nicegera curongoye urwego rw'abaganga mu Burundi, Ordre des Médecins mu rurimi rw'igifaransa. Dr. Philbert, ndakura mukigenda guhena ikaze. Amahoro, yego nko bivuze nitwa muganga Sendegeya Philbert, nkaba mpagarira urwego rw'abaganga, urwego rw'igihugu. Yego murakoze. Umutumire agira kabiri ni Melance Hakizimana, onawe arongoye sendika y'abaforoma Sinapa. Melance, ndakura mukigenda guhena ikaze. Murakoze cyane, kandi na jewe nongera ndabaramutsa, nongera ndamutsa n'abariko baratwumviriza bose. Umutumire agira gatatu ni Dr. Polycarpe Ndayikeza, n'umuvugizi w'ubushanganje bujeje kubungabunga amagara y'abantu, akaba mbere hari umuyobozi mukuru ajeje gutunganya imigambi muri ubwo bushikiranganje. Dr. Polycarpe, nawe ndaguhaye ikaze, nongera ndakuramutsa. Murakoze cyane kwikaze muduhaye, mwaramutse cyane. Nongera ndamutsa n'abatumire watumiye turi kumwe ngaha muri studio, nongera ndamutsa n'abenegihugu bose ariko batwumviriza bongera badukurikirana ku Mboneshakure. Diomede Hategekimana ntigereza gufasha kuremesha kino kiganiro. Akabazo ka mbere ko nakerekeze kuri Dr. Philbert arongoye urwego rw'abaganga mu Burundi, Ordre des Médecins mu rurimi rw'igifaransa. Dr. Philbert, abaganga leta yaraye ibahaye uturusho ku kwezi, aho umuganga bita médecin généraliste azoronka umiliyoni, mu médecin spécialiste nawe azoronka imiliyoni 2 n'utundi turusho dufatiye ku rugendo umuganga azofata. Mbega ikibazo c'abaganga bari bamaze imisi bavuga ko baja mu makungu kurondera ubuzi, ahari akarusho kigiye kuva mu nzira? Ku rwego rw'abaganga turashimira cyane gose leta mvyeyi yatanze ako karusho, kuko yarabonye yuko abaganga rimwe na rimwe bataboneka cyane hano mu gihugu. Mugabe cyo nogaruka ko coco abaganga ntibaja hanze kurondera amafaranga gusa, baragenda hanze no kungura ubumenyi. Iyo bagiye kungura ubumenyi rero umuganga aragenda kenda kagaruka. Hari abagumayo, mugabo hari abagenda bagaca bagaruka. Mugabo rero ingingo leta yarayifashe gutanga kajya karusho, turibaza yuko abaganga bazoheza bakaguma ngaha. Ico ndakizeye cyane gose, kandi noneho
leta mvye imaze gufata icya ngingo abaganga baravyishimiye cyane gose kuko mu mavuriro amwe nk'amavuriro ya ruguru haraboneka ko abaganga benshi bagenda bavayo bakaza ini Bujumbura ariko rero turavye kunyera akarusho kazoga gataho twaturusho bivanye naho azokorera cya kintu twagishimye cyane gose kizotuma bamwe bahora bava mu ntara za ruguru bamanuka ngaho Bujumbura bagabanuka kandi no hanze bizoheza bigabanya umurindi. Ariko docteur none kujya mwabironse niko mwavyifuza bijya twarose turabishima cyane gose iyo umuvyeyi yagaburiye abana umuntu abanza agashima yashimye rero tukizana ibiri ko bizoboneka igihambaye nuko leta mvye yabonye yuko babaganga bariko bagenda mu yandi makungu bazoheza bakaguma ngaha abaganga ubu murashima ego reka tubaze abaforoma Merance Hakizimana abaforoma ingingo yo kubera amafaranga mwayakiye gute twayakiriye neza kubera ni bene wacu uko ni ku ruhande rumwe namwe murashima uruhande rumwe ku ruhande rumwe twarakengurutse mugabo ku ruhande rwa kabiri twaratangaye kubera akazi ko kuvura cyane cyane akarero notanga dufate nko muri bloc opératoire umuganga tashobora kugakora wenyene reka si bloc opératoire gusa ni muri rusange dukora mu mugwi muri uwo mugwi rero uko umwe aruha niko n'uwundi aruha tugacara tusanga tuti bibutse bamwe bibagira abandi hajya abaganga nabo twebwe tubita abavuzi les infirmiers tubita ni nk'umugabo n'umugore mu rugo rero ugasanga mu muryango nye n'urugo agafata nk'ingingo ugasanga ariguriye ikintu kimwe akagurira n'abana akibagira ubukanye ngo rugo ntirweza ngo rutere imbere ni nkibi rero bijya n'ivyaba bagaha abaganga bonyene abandi bakabibagira amagara y'abantu hajya nta nyishu azotora kuko ico twita mu gifaransa ngo soins de qualité ntizizoba kuko bamwe bazoba bari mu myidogo abandi bariko baratamba murumva ko bitazokunda muvuze gutyo umuntu yoca wumva umengo iyo ngingo ntije gutorera umuti bibazo izotorera umuti wabo bantu muga ntizotorera umuti ivyo kuvura kuko uri gukorana wewe waraye ufunguye ubundi yaraye inzara umva muzoheza mugakora neza gute mugo mu kirundi bavuga bati abasangiye ikivi basangira no musa kuri ivyo none abaforoma namwe mu bijanye no kuronswa uturusho muvuga iki tuvuga tuti ntituvuga ngo bayibake niba bibahe ni vyiza cyane twarabikengurutse mugabo ntibibagire nabo bandi bakorana kuko nibakora abandi nabo batireka tubanza tureke turabe ko bakora bonyene umva umugwayi hari cazohanoba ko tuba dushaka yuko umugwayi avugwa neza umva zoheza akavugwa neza mu gihe abandi bazoba bashavuye Merance Hakizimana muri kino kiganiro twari ko tuvuga ibibazo biri mu gisata c'amagara y'abantu mu sendika Sinapa eka mbere kumbe nandi masendika turamaze imisi twumva musaba mushimika mushikiriza ibibazo leta ko yoshiraho ivyo tuma abaforoma bafise impapuro z'umusindo A3 bakaririzwa ubwenge bagatera intambwe mu bumenyi no mwuga wabo agahaze gatuma basaba ivyo gukarizwa ubwenge nakahe ico mbere nticari gikwiye kuba n'igisabo kuko biri mu migambi y'ubushikiranganje ico twita plan stratégique ico caragiyeho kiri mu bitabo by'ubushikiranganje igihe haba impinduka z'inyigisho muri bajya bita les infirmiers AD haciye haba politique ico twise stratégie nationale de formation du personnel de la santé mu rurimi rw'igifaransa birimwo muri ico gitabo birimo yuko bajya abaforoma bajya ba infirmiers baba A3 bigishwa na cyane ko bateza kubashira ku rugero wayandi mashuri ari ngaha muri kano karere ka Yasi birimwo ko bateza kwiga sinabahatuwa gusa n'abade birimwo yuko nabo nyene bateza kwigishwa bakagira kuri niveau licence birimwo mumvuze muti rero bipfira hehe twobaza aba bagenzanje cyane
uyavugira ubushikiranganje niwe yategoza kutubwira aho bipfira kuko uko mu migambi ibiri bavuga yuko bateza kwiga vyavuye hehe igihe hari amashuri yigisha batruwa bararavye ukuntu bakora bagiye mu mavuriro baratora umugwi w'abahinga bwa mbere b'abarundi baragenda kuri terrain bararaba basanga koko baravye ivyo bize n'ivyo bakora n'ivyo basabwa gukora harimo agahazi harasubira haraba n'ikindi cigwa ca kabiri cagizwe na Croix Rouge y'abafaransa nayo nyene itora ivyo nyene niho haca rero bavuga bati reka duhindure ivy'amashure y'abaforoma y'aba infirmier atruwa baca rero haca haba iryo mpinduka cyo twita reforme baca baravuga bati aba rero ko twasanze mu byo bakora harimo agahaze duteguza kubadugiriza ubumenyi kugira nabo kugira ngo umugwayi avugwe neza cyo ni cyambere cya kabiri babaretse kujya nta mwidegemvyo wo kwiga bafise urumva umenga barahejeje bo muri bo hari abantu baciye ubwenge gose bakeneye bati twego natwe turakeneye kugira kaminuza kugira natwe dutera imbere nk'abandi kandi duteza imbere igihugu dukoresheje ubwenge twize mugabo hariho inzitizi tutazi gituma babizitira bama basaba mugabo bikanga ico kibazo carashitse no mu nama nshingamateka mu nama nshingamateka barasaba ubushikiranganje bati iki kibazo nikive mu nzira naco gihe umushikiranganje yari ahari yitwa Tadende Komana arashiraho umugwi wo kwiga ico kugira ngo ico kibazo kive mu nzira haca haraza undi mushikiranganje uwo mugwi umaze gukora nta wuzi iyo vyahereye bica biherera iyo nyene nta raporo yigeze isohoka vyaheze uko nyene bivuga yuko hajya mu bushikiranganje hashobora kuba hariho umugwi w'abantu badashaka ko abandi bene wabo nabo batera imbere hari abantu bashaka yuko batera imbere bonyine mugabo abandi ntibatera imbere uko riko no bifuza nivyo wibaza ariko niko nivyo nibaza kuko uravye muri politique y'ubushikiranganje birimwo mugabo mishigwa mu ngiro bigaca bihagarara ariko none Melance Hakizimana uravye amatangazo syndicat Sinapa n'abandi bagenzi banyu muhora muguma musohora mwama muriko murasohora kubijanye n'ico kibazo nyene mbega none ikiriko kirapfa nikihe kuba bitaraba dufatiye kuri ivyo vyiko vyagize none ntiwumva yuko harimo agahazi kuvyerekeye ivyo bakorera abagwayi no kuvuga yuko nta ntibatanga ntibavura nkuko vyategerezwa kuko hariho agahazi mu bumenyi bafise harimo agahazi cyo ni kimwe cya kabiri ntibumva bobo yuko inzira yawo yo kugira nabo batera imbere baduze ubumenyi ko vyahagaze uraza umuntu akubujije kwiga cyawumva nyene ko karimo ivyo rero ni ibintu bikomeye cyane no mwiterambere ry'igihugu nta gihugu gitera imbere abantu batiga reka tuje ku muvugizi w'ubushikiranganje bujeje kubungabunga amagara y'abantu Dr Policarpo tuvuga ibibazo bikuru biri mu bushikiranganje bujeje kubungabunga amagara y'abantu twahereye kubijanye na kigoro leta yarayigize ku bavuzi babaganga mu kubaronsa uturusho ku mushahara mu bushikiranganje mbega muvugira muraremye ko bya bibazo byo guhurumbira kuja gukora amahanga hari uturusho bigiye kuva mu nzira turi n'umunezero ntangere ukubona leta mvyeyi leta nkozi yaragize iciyumviro cyo guha agashiro kabute abaganga bari mu mugwi wabo bita aba médecin sino kuvuga ngo ni kanini ya cyane turavya ubuzima bugeze ngaha kwiza mu karere ariko turashima iyo ntambwe yatewe dushimira mbere n'abashikiranganje babigizemo uruhara umushikiranganje w'amagara y'abantu no kugwanya sida umushikiranganje umbyajijwe harimo ubutunzi no gutunganya imigambi ira kwiterambere eka nabandi bose bagize uruhara mu cyo gikorwa aba parlementaire kubora cyaragiye mu iteko rigenga amafaranga leta ikoresha 2024 2025 kongera turemesha n'indi migwi kujya leta n'umuvyeyi umuvyeyi rero arashobora kugira ibibazo mu rugo hanyuma ivyo bibazo mu rugo arashobora kubitorera inyishu byose cyari nkuko bishobora kwanka bitorera inyishu cyari ahagira ivyo aherako rero turazi ko mu bita amagara y'abantu ari imigwi myinshi rero mbere ko tutakuyindi migwi tugaje kuri kibazo mbega muraremye mu bushikanganje ko ca kibazo c'abaganga bahora baja hanze guhurumbira ubuzi bwo hanze hari akarusho mu bijanye n'agahembo kigiye kuva mu nzira inyuma y'ivyara biba turaremye cyane
turi kwemeza tudashidikanya ko hazoba kugabanuka cyane k'umurindi wo kugenda kuko burya nuko tudaheza ngo tuvyumvira abantu kugira ngo umuganga w'umuganga leta iba yakoresheje uburyo bwinshi cyane rero kugira ngo igabanye uwo murindi wo kugenda yaremera shyamo n'ubundi buryo burya amamiliyoni ashika 15 niyo ya mugambo uzotwara ku mwaka no kuvuga yarabonye yuko ivyihomba bagiye ari benshi ari byinshi cyane gusumba gushiramwe uburyo kandi n'umwaka mbere yabutekanije ari naco gituma rero jewe nemeza yuko igenda ry'abaganga mu bindi bihugu zohereza kwijana birashobora kuzogabanuka cyane ariko abantu iyo bari ngaho abantu ijana bashobora kugira inyifata itandukanye mugabo turizera yuko ibiharuro bizoba byinshi by'abaguma ino mu gihugu bagafasha abene Burundi bakabatunganiza mu bibagoye by'amagara yabo hanyuma nabo bakaja ku murindi w'iterambere bafise ubuzima bwiza. Dr. Philibert yavuze ati abaganga barashima ibyaraye bikozwe ariko kandi uko numvise bivuze ngo ushimye abayongeje leta iratekanya kuzobongera ibindi mu byaraye baha nakubwiye ko ari leta mvyeyi leta nkozi kandi icyo umwana yifuza aho leta akibona n'umwana atarakivuga leta ibyo maze gutungana n'ingene abakozi bose bo mu bushikanje bw'amagara y'abantu babayeho uno munsi imbere n'agashiro katabaha abaganga kataranaboneka siko bamyeho hari ibyagiye birakogwa na leta rero leta izokora ivyo nabikenewe kandi leta burya irafise abahinga abatekinisiye ikora ikintu yabonye ko gikenewe kandi yize ko cane aho rero no humuriza abantu bagakora ahubwo nkahamagara n'abaganga gukora akazi bakita abagwayi cane kugira ngo nyene ka karusheti gize kanaboneke no ku rubuga kanaboneke no ku mbuga zahora zivuga ko abantu bagenda tubona imbuga zivuga ko abantu batakigenda. Eranse Hakizimana aserukira abaforoma bavuze abaforoma nawe agize ati abaforoma n'undi mugwi w'abavuzi twe natwe mbe bizogenda gute ko bibutse uruhande rumwe bavuze yuko bo batibutswe bibagiwe bivuga ko iki namuvise byo yavuze mbwa ico ntashimye uvuga ikintu nyeki ku mutima twavuga ikintu igibushane cacu uko uvuze ngo urashimiye ngo urakeje abaganga ukajuvuga ngo ntakazagiye kubaho aha turi imbere y'abarundi ariko noremesha iyindi migwi sinabaforoma gusa hari iyindi migwi tuvuze ama profession ari mu kiganga ni menshi cyane jewe siniko ndavugira leta ariko bishanganye mvugira buri muri leta kandi n'ivyakozwe na leta no kuvuga n'iyindi migwi ibishobotse n'uburyo buba buhari biraheze bigakogwa nivyo vyabaye nagenda nakumenyeshe je ko ndumuganga je ndumuganga ko turavugana sindimwo ndimwe muganga sindimwe umushikanganje yaronde kano gashiruka bute ntarimo no kuvuga n'abaganga tuko tubavuga barose agashiko si bose n'abaganga bari kuri horeri yo kuvura kuri exam bari mu bitabo ko baravura abandi bari mu administration ntiturimwo ariko turabinezerewe cyane kuko indawe bazoyiraye ko twaraciye natwe ariko igihugu kigenda gitorera inyishu bibazo gifise buke kisunga n'uburyo bwabonetse n'ibindi bibazo bihari bizogenda bitorerwa inyishu buke mu bugwaniza ntangere ariko bidoze cyari bikwiye ko bido ntivyo ariko kubidoga na gatoya burya umukuru wawe bamuguriye impuzu bati wewe ndabona impuzu yawe yataguritse cyane turayikuguriye ukacurira si vyiza cyo tumana kimwe iyindi migwi igirira akayigo uwo mugwi warose agashiruka bute uyaye kuko umushikanganje leta bose n'abavyeyi imigwi ibibazo vyamye bikamayitorera inyishu no kuvuga n'indi migwi izogenda yibukwa mu gihe n'uburyo mu gihugu buzoba ububishoba ntiwanye kwitego ryasije ko n'abashikanganje bari mu butunzi umushanje bw'amagara bashobora gushikira iciyumviro mugabo mu butunzi mu nzego zivyiga bikabona ntibirakunda rero ico cyose umugwi wari wose uzofise ikibazo ubushikanganje bwayifashe nkama bugenda butureye nyinshi kimwe twizeza n'indi migwi ko yokora akazi kayo ka minsi yose itaravye ivyakorewe uwo wundi mugwi muvuye ati mubizeza n'abandi mbega hari cyamaze gutekanywa kuri oya ntavyo naje kuvuga nga vyatekanijwe Meranse Hakizimana hari ikindi yavuze ku bijanye n'abaforoma bafise impapuro z'umutsindo A3 eka mbere n'abandi bamaze imisi basaba gukarihirizwa ubwenge mbega ivyo basaba biraseshingi mu gisata c'amagara y'abantu harimo imigwi myinshi itandukanye kandi iri ku kivi abavuzi
abavuzi twakwita abatruwa abafoma abatruwa ivyo bashinzwe barabizi kandi babikora neza bene gihugu n'abaganga turimwo turashobora kuvyemeza ko ivyo abatruwa bashingwa babikora neza ariko rero nagira mbere mvuge nta cege no hirya kuri inkoni y'ubwishitsi mu bushikanganje bw'amagara y'abantu buva bukibaho hagera amategeko amwe agashika ku gihe agasubirizwa ayandi agakugwa ayandi saca amagara y'abantu uko imyanya ihaci imyaka 3-5 hari ibintu bigenda bihindagurika wanashaka bigaherekezwa n'amategeko rero ibijanye nuko hariho amashure yo kwibazwa yuko azosohora abatruwa ayo ntakihari abatu bari ku kivi ni bakore n'umutima uri mu nda akazi kabo turi kuri abo bafise impapuro z'umutsindo za A3 abafise impapuro z'umutsindo ba A3 barakora mu bushikanje bw'amagara y'abantu kandi turashimishwa n'ibikorwa bakora ariko hari aba A3 babonye bati ino diplome yanje uno mugwi ndimwo hari indi migwi hejuru yanje kweke je ntoshika muri iyo migwi hejuru yanje hari aba A3 rero babaye abade babaye n'aba lisansi ego nabo babujije kwiga umuntu wese yavyumviye akavuga ati iyi diplome A3 ndayirengeye jewe no munsi ndabona ko noronka AD ko noronka lisansi bac 3 barahari benshi kandi ndetse noneho ubushanjwe bw'amagara y'abantu mu byo bujejwe hariho bwareheza ubwenge abakozi rero bwama bukaheza ubwenge imigwi yose ariko bukaheza ubwenge muco bubona bukeneye nimba bubona bukeneye nko kubwo kaheza ubwenge abakozi mu bijanye no kwitaho neza amagara y'umuvyeyi ivyo twita mu gifasa sonne sonibe sonise aho yaheze gacivuga iti imigwi nigende yige ariko ubu bagende A3 ntibarashikirwa A3 bashikirwa mu bandi bagira ama formation mu bandi nimba ari kuramforosa ico bita kongereza ubumenyi abakozi bakavuga bati abakozi bo bakora muri no service maternité cyangwa pédiatrie nibarabanura mu A3 mu AD mu lisansi aragenda ntibagera bose kuko no gukaheza ubwenge bisaba uburyo bakaheza ubwenge n'uburyo babuhari hamwe ni n'ababakenewe gukaheza ubwenge rero no humuriza wabaseruki ariko wabaserukira nyine ibyo avuga ntarabusebe ibyo avuga yabivuze turamaze no kuvyumva ariko inyishu niyo natanze ni yuko ubushikanje bw'amagara y'abantu busanzwe bukurikiranira amashure pa medicale ariyo buyakurikiranira hafi ntibufise umugambi uko abatro bari mu bushikanganje uzobarungika ngo bakure ku kazi ngo genda mwigi ariko uzogenda akavuga ati jewe bayi jewe singishoye gukora ndumu A3 je ndagiye nzogaruka ndumu AD ndumu lisansi ndumuga ari umuganga nzi atwara ibitaro mbere yari umulaborante arabona ati jewe gukora muri laboratoire gusa bampa ngo kora ibi nsinzoga ntabaye umuganga yarabaye umuganga yego umuganga w'igihugu ariko ari we yitunganya yego nabandi abatruwa benshi barabaye abade barabaye n'abalisansi yego turafise turabazi mugira muti bo nyene nibitunganye ntibarindire ko leta ari zo batunganiriza twebwe turiko turacakurikirana pamde kare basohoka bafise ma AD ariko nabone ntibizokwamaho ahubwo tuzonavamo mu gutuhebe tuko tureke tuwakompanye uzoheza akazi zo pension cyangwa widuze mu manivo no kuvuga tugende tujana nibihe ivyo bihe tuvyisunge kuba bishobora abatabishoboye n'abakora ivyo barimo Melasa Kizimana kisha guhaye twanyuzwe oya sinanyuzwe kuko mu gihe vyari muri politike y'ubushikiranganje bari babishitsemo kuko babona bikenewe mu gihe babona yuko bikenewe ntivyari kurinda kuja muri iyo politike kandi avuze ati twebwe tubona biradushimishije mu gihe abahinga b'imigwi ibiri bose bayerekanye uko ubumenyi bwabo bungana dufatiye kuvyo babasaba bikaba vyagiye mu maraporo ari navyo bituma vyaciye baza izo politike aho jewe urumva no vuga nti harimo agahaze mu nyishu yatanze ariko avuze ati bonyene nibitunganye bavyironderere ntibarindire yuko leta hari izo ibaronderera ngo ibatunganirize amategeko agenga ivy'amashure na cane cane ivyo kwigisha abayinfirmiye arayazi ntushobora kuva mu A3 kugira bikunde usubira guhera mu wa mbere kuko ico bategezwa gukora nuko baca bagira programme baravye iyo nyubako nshasha yarije kubera iryo hinduka ya programme y'ubuvuzi niko vyari bitunganije nuko byari bitunganije ati ngo hari habaye infirmier kera hariho n'abatu babayidemetse hariho abatu babayidemetse kuko ico gihe vyari vyuguruye formation y'abaye infirmier yari ande pariye baraba batruwa
muri premier palier deuxième palier agaca agenda akaba umuade agaca agenda rero agaca bagenda ubu rero iyo deuxième palier barayugaye reka tuje kwa Dr Philbert tuko tuyaga ku bibazo bitandukanye byibonekeza mu gisata c'amagara y'abantu abagwayi bitura ibitaro n'amavuriro baridogera abavura mu bitaro bimwe bimwe eka mbe n'amavuriro amwamwe ko babafata nabi mu kubakira hari n'ababajya uruhuha hari ababinuba canke mbere bakanka no kwakira abagwayi n'ibindi iyo myidogo niyo canke no gushikuza ego hari abantu ha mu runtu iyo umwe avuze ati umuganga yamfashe nabi canke yandiye uruhuha sinshobora kuvyemeza canke ndabihakane umugabo biravugwa iyo bivugwa rero icyo twama tugira inama ku rwego rw'abaganga tugatumira abaganga izo nyinshi twama tuzishikiriza abaganga yuko imyidogo abenegihugu bakunda kuza baravuga yuko tutoyumva mu bitaro kanaka mu bivuriro kanaka nabo bakabitwemerera ari naco gituma rero twebwe twama turiko turigisha twama turiko turahimiriza twigisha bene wacu kandi noneho turiko turaheza amashuri batwigisha ukuntu dufata umugwayi kandi n'ubu tubandanya tubikora ari naho gacamo kuri bamwe bamwe naho gacamwo nabivuze ati ahari abantu ha mu runtu kandi noneho ujya mu mugabe wacu n'umwuga ugoye urashobora gufasha abantu 10 mwabo 10 umunani bakagushimira abandi babiri bakakugayira mbwa n'ikibuza ryabanga twarahirira tukemeza yuko tugiye gufasha umugwayi wese azuza twitura turi bandanya ari naco gituma je vuga ati tuzobandanya twigisha duhanurana nimvira ko mu misi bazobiheba n'uwo afise ugatima ko kubikora azobiheba no musi aho bigeze haraho wumva ko hari umugwayi yumvise agwaye hari bitaro bimwe bimwe atinya no kwitura kubera uko kuntu ahashitse byamaze kuba muri rusange ati ko bitaro kanaka uhashitse wakigwa nabi sinofa ntumbeye hageze aho bintu bimeze gutyo mwebwe mu rwego rwanyu rwa Ordre des Médecins mwumva gute ibintu bigeze aho babimeze uko erga ico no kubwira kwa muganga umwene gihugu yaje kwa muganga ntazi gutandukanya umumetse n'umuforoma yavuze umuganga abantu benshi babona kumenga ni wa mumetse kuko mu bitaro iyo umuntu yinji aje mu bitaro asha guhura nawo ndi twita umutravayer amwita umuganga arashobora gushika yashikira nko muri urgence yahura n'umuforoma avuga ko ari umuganga iyo bavuze umuganga benshi babona twebwe mugabo ugasanga twebwe dusaye dukorera mu bitaro usanga atari byo ugasanga kuko umugwayi aza gushikira umuganga inyuma ya bose kuko umugwayi araharaho bamwakirira aho bita kuri yakeye agashikira ku muforoma avuye ku muforoma akamurungika kwa muganga mugabo rero yagirira ingorane hajya twita kuri yakeye aho kuishikiro asohotse hanze avuga ati jewe muri ibi bitaro bamfashe nabi bavuga umuganga naco gituma ahubwo twebwe hari gihe usamwaguye mu mpore tugwa mu mporero mugabo ubu mu bushikiranganje yavuze bati umuntu wese niyambare akora baje kamuranga nimbaje akarabati jewe nitwa muganga Philibert Sendigihe aza banza asome yuko ndi muganga Sendigihe Philibert uwundi zarabe ujyana umu travailler kunuku ivyo rero bizoheza bifashe ba bene gihugu kujye bashira muri rusangi umuganga bigabanure caceyi batwita twebwe abaganga kigabanuke kandi cyo nagishimye mu bitaro byinshi barabikoze aho bo batari bikora canke bagera baza baravyiyobagiza yuko byoshimangizwa kujya umwene gihugu agiye kwa muganga abone uwamugiriye nabi kuko ni hahandi abasanzwe batwara ibitaro bagenda kubita ati kanaka izina nene akora ngahana yankoreye ikosa hanyuma ubuyobozi bw'ibitaro buheze bufatira ingingo wa mukozi yakira nabi Merance Hakizimana ikibazo nikijyanye birashika abagwayi bitura ibitaro n'amavuriro bakidogerwa
bavuga ko mu bitaro bimwe cyangwa amavuriro amwamwe babafata nabi ababakira abavura aho mbere bavuga yuko babajya n'uruhuha canke mbere rimwe bakano kubakira mbega ivyo no gushikuza canke iyo myidogo muri Senapa muri sendika y'abaforoma mura ihori bashikiye duhora tuvyumva mbere hariho nihora bica ku maradiyo canke ku mateleviziyo y'iwanyu tukabibona mugabo ico novuga Jesse novuga nkuko ubuserukiro rwego rw'abaganga avuze kuko ucumenga wewe les médecins ucumenga barera mu bintu Jano vuga ivyo ntibiba mu bitaro byose canke mu mavuriro yose birashobora kuba mu ivuriro kanaka bikaba mu ivuriro kanaka urashobora gusanga rero hariho abakozi bigenza nabi urashobora no gusanga nuko kwigenza nabi urashobora no gusanga n'umuyobozi w'ivyo bitaro canke w'iryo vuriro arimwo uravye nawe uko yigenza ugaca usanga abakozi nta kibakurikirana yigira ivyo yishakiye ugaca usanga birashobora gushika ariko yege bishika bikakorwa n'aba vuzi canke abaganga benshi kwivuriro kanaka hagera igihe abagwayi basigara batinya n'ivyo bitaro bati ntumbeye hariya sinza koroherwa kubera ko bizwi ko hariya bakira nabi abagwayi bavuze ati kwakira nabi no kubanza kuvuga ati none wakiriwe nabi gute hariho n'uwuza akagomba kuvuga ati jewe nimunyanikire imiti ine akishira mu kibanza cyo wandika imiti atamwemereye agacavuga ati nakiriwe nabi donc ico cyo kwakirwa nabi rero no kubanza kuciga mugabo hariho n'abakozi bene wacu tumara bashobora kuba bakira nabi kuko hariho raporo zihora zisohoka aho bavuga ati ugasanga hariho uyu canke uriya mugasi benshi usanga ari bake cyane huje ku kazi yaborewe yanyoye tuyoga ashobora kwakira umugwayi neza nkubu ugasanga hariho uwatutse umugwayi bikamunanyira ukuntu ashobora kubwira neza umuntu akavuga mukankamira aho onya birashika ivyo birashobora gushika mugabo igikuru jewe mvuga nti abajejwe ayo mavuriro yaba amavuriro mato ajya twita amasante rusange canke abavujejwe ibitaro bategereza kuba nibo ba mbere bategereza kubibona imbere yuko byo bashikira mwebwe kuko vyabaye rimwe hagaca haba inama ntibisubiye vyabaye kabiri wa wundi agahanwa ntibisubiye ariko tugaze yaheje kuvuga Dr Philbert ati hari igihe usanga twebwe tugwa mu mporo twebwe abaganga haje ikintu kibaye mu nzu kibazwa seruko ikintu kibaye mu nzu kibazwa seruko niko bimeze yavuze ati tugwa mu mporero ocumenga muri ubwo rugo ntarimwo ntibagwa mu mporero nico gituma muri ubwo rugo shibazwa bose barabazwa bakagira inama kugira babikosore kuko ubwo rugo rwose nigo rubibazwa bacha bavuga bati tuje inama turabe ari umuyemfirimiye kanaka yigenza nabi ari umumetse kanaka yigenza nabi hanyuma umutu kabonera reka tujariya kumuvugiza ubushiranganje Dr Polycarpe ikibazo nikijanye mbega mwumvise ko bijya bishika ku bagwayi mu bushiranganje birashika koko raporo nkizo mukazironka ko bishika kaba abavuzi bigenza gutyo ugasanga ntibakiye neza umugwayi amaraporo dufise n'amatoza twigirira mu bikorwa vya misi yose amasupervision n'ibindi novuga ko muri rusangi bakora neza bakira neza abene gihugu n'ikimenyamenya abene gihugu barabitura bakayenza n'urugero rw'ijana kwijana kwiturwa ariko ndumuntu ndivuza ndamaze no kwivuza cyangwa avuza n'abandi ndamaze gushikira naho kakirwa nawe burya umuryango umwe agatukisha umuryango kandi hari abantu tuvuze abantu barenga 10,000 bingahe vyogwana yuko habura umwe canke babiri titwa neza imbere y'umugwayi ukwera tugize umugwi w'abaganga bacavuga ati abaganga bo kuri clinique Prince ko Gasore bavura nabi nari umuntu umwe hariho ingene umuntu aba yavyutse ingwana ashobora kuba yagize mu rugo canke mu kibano ntazihezeyo ugasanga zitaye ku mugwayi ugasanga mwishuye nabi amujyaguye umutima kuko nawe ashobora kuba yajyaguwa ahandi ivyo birashobora gushika ari naco gituma hariho amategeko mbere tugiye gushira ku gihe ethique deontologie kuko twebwe turiko turavura twategereza kwishira mu rukoba rwo turiko turavura comportement empathique mbega uwo ariko arababara nkuko yaba jewe
nkaca nakigwa nabi naye kuvyakira gute tukazobandana natwe duhimiriza kugira ngo ako kamwe canke tubiri bishobora gushika ariko ndagwenda gafise gatoya burya n'abagwayi saberanda oya nitwafata umugumwe burya ngene tuvura turafise ivyo twize n'ivyo dushobora gukurikiza turiko turakora je ndiko ndakuvura ibiherehere bidakaze ku mubiri nkabona umuntu agize accident mwibarabara igufa ryasohotse ariko ava amaraso camaza kukureka wewe aca nitaho urya kamwimobiliza kamustabiliza mbonye umugore aje nkeka umwana ari ngaha camaza kukureka kugira ngo ndokora ubuzima bw'umuvyeyi n'umwana ariko wa undi yari yaje bwa mbere azobona ko bamurenganije wewe ntavyo yize ntazi yuko ivyo bihari mu mwuga yuko ushobora kubanza kureka kugira ngo witeho uremvye cyane kana ko nambaye ikoti hari abandi bantu nyene bashobora kuza kwivuza bambaye ikoti bibaza yuko waba tagutonda kubaho we ari gushika bakigwa abo nabo barahari dufite imigwi myinshi mu Burundi ariko byose ashaka n'abaganga ariko nkuko nabivuze twebwe aho mu mugwi wacu tuzogoma twisuzuma turabe ko ari jana kwijana neza tubonye hari kamwe kwijana canke ubusa kwijana ubusa n'uduce tano tameze neza tukosore kuko duhamagariwe kwitaho umwene gihugu mu kumutunganiza mu kiba camuzanye ariko duhamagariwe kumurya Dr. Policarpe mu bushikanganje hariya ntibishika ngo mumve ko hari abantu bishika mu idogera ibitaro kanaka ko byarengeje ubu mu bijanye no kwakira abagwayi hari usanga batakira neza abagwayi canke bakoresha kamwana wa mama cyane hageraho no kuhunga ivyo bitaro hageraho basira babihunga bikanavugwa mbere no kumvuga ngo kuramenyesha canke mu bimenyesha makuru mwebwe nakubwiye urongoye umugwi urenge igihumbi cyangwa umugwi urenga ibihumbi 12 harashobora gushika hakabaho udakurikiza ingene yategeza kwitwara ivyo rero sinoja ngaho ndakubeshi turamaze kuvyumva turamaze no kubikorerako naho usanga nk'umuntu kubera idogewe cyane na benshi uvumuna na benshi ugatota nta bantu bo kurenganya ngo bagume kubeshira ari benshi turaheze tugakora ivyo tubona vyotuma aho hantu hatekana tukamwigiza nko mu bindi bintu tukamushinga ibindi bikorwa bidatuma ahurona abantu umwanya wose sinoja ngaho ngumvugira ubushikanganje ko vyerade mugabo utwo dutosi nitwo tuma duhangana natwo aho bimeze neza kubandanya tubigira neza aho bimeze nabi tukaguma duhangana navyo kugira ngo abene gihugu bazagerege bavuga bati hose ni sawa nta ngorane mukaya gaheze urongo y'abagwe rw'abaganga agize ati abaganga hari gisanzwe twaguye mu mporero hari bavyakozwe hasi n'abandi bavuzi userukira abavuzi nabo b'abaforoma agize ati ibintu nk'ibyo bibaye bibazwa serugo niwe bibazwa mwebwe namwe mu bushikanganje aba bavuga imvugo zibiri namwe mwivuga kwiye nta mugwe n'umwe utobora magatosi wa mugwe w'abaganga wa mugwe w'abayinfirmier nta na hamwe bose bakora neza muga namwe na bose nyene abo bidogerwa harashobora ko hidogerwa umuganga canke akidogerwa umuyinfirmier umyidogo igafata rusangi igafata iryo vuro cyagafata aho hantu ariko nagenda kumenyesha yuko mu magara y'abantu hageze ko ibano bifatwa na uhaniga ubundi oya hari amategeko yisungwa hagira n'igihe no kubaka bakaguhagarika abashobora kukubwira ati ya carte twaguha turayikwatse ubu gishobora kuvura ku isi y'u Burundi abanye bashobora kubikora ama profession zimwe bitunganije bose nabo barashobora kubikora hariho kubaho bagu ikosa ry'akazi ukabona iti ikosa ryabaye uyu muntu byagenze kubera habuze oxygen nta muganga atujukura oxygen cyangwa umuforomo byagenze kubera amatara yacitse bikaca bigenda kunuku byagenze kuba habuze amaraso iryo ni kosa rya systeme cyangwa ikosa ry'iryo vuriro ni kosa ry'umuntu ku gatwe kiwe umuntu yategeza kuba ari ngaho ntahabe umugwayi yamwituye gushika naho aremba canke akitana n'Imana aho vyose bibaza wa muntu murakoze cyane Dr. Philibert haraheze igihe ibitaro bikuru bya leta bikoresha ubuhinga bwa none logiciel bise Open Clinic buri mu gicongereza mu kwakira no kwandika abaje kwivuza ni ubuhinga bufasha abavuzi n'ibitaro kumenya amakuru mu mwanya muto y'umugwayi ariko rero kuva ubwo buhinga butanguye abagwayi n'abaherekeza abagwayi baridoga ko ubwo buhinga batevya kandi bubaruhisha kubera intambwe nyinshi les étapes muri rw'ifaransa busaba iyo myidogo y'abagwayi irafite shingiro nta shingiro yotegerezwe kuba kuko batarakoresha irya logiciel
ni vya bindi uwavugira ubushikiranganje yavuga umugwayi yaza nk'umenga yandikira umuti twarabonye amavuriro menshi yabonye yuko no guhomba yahomba kuko aje usanga umuntu aje kwivuza gasanga nta hamwe yanditswe akaza kuko jewe tuzinanye nkarangura no muri ya kabine yiwawe yandikira umuti nakwandikira umuti ucugenda muri farumasi gutora iyi rero iyi logiciel yaje gufasha amavuriro n'abagwayi kuko nk'umugwayi no musi yavuno musi agarutse haciye indwi wacu usanga umenga bayi mushasha mugabo no musi aje kwivuza no musi bacamubona yuko yaje kandi n'umugwayi n'umuganga biramufasha akabona ico yavuwe akacana mufasha karaba yuko ko cyo bahindura ikintu cyaje guteza imbere kijya nabwo cy'ubutunzi ku bitaro gira kabiri hari abantu usanga baza bakabesha ngo jewe ngo nivuje ngaha ngo umwaka n'ubu avuga ati jewe nk'akaronka abajya abavyeyi bibaruka ati je nibaruke kwivuriro ikanaka nje gusaba urupapuro rw'amavuko y'umwana wanje kuko agomba kurondera nk'ibindi bintu bisaba yuko go rupapuro barumutumye ubu rikiza cyavyo nuko uvuze ati je navyaye izitariki baca baraba hahandi yo bakubonye kuko ibitabo keshi byaratakara n'umuntu ashaka gukora ikibi yaraza bya bitabo agaca twara akagenda gata yabita rero twahaba habuze icemeza ko umuntu yaje kwivuza aho hantu ariko none mwibaza ko iyo myidogo bagira iyo bivako ikivako ni kwa kundi umwe ashaka guca imbere anyaruke wewe yuko umenga yonyarutsa aje kwa muganga yomere nka kugenda gusuma ibintu mu isoko agatinge nyarutse nyaruke ngende mugabo bijya ku bantu babimenyereye ahubwo mbere biranabafasha mugabo niyo myidogo irashobora kwifisa urufatiro ndabaha akarorero nkuko nko mu ivuriro y'abakozi ari baki birashobora gutuma bishobora guteba iki nacyo logiciel yakozwe n'abantu yigihe nk'intuze ya connection ibuze biratuma nahode biteba mugabe bitevye kenshi ariko bayikoresha baza gahumuriza abituyivuriro ati muduhanganire gato hari biko biraparangana gato muga mundi mwanya biraza gukura ni bishasha kuri bamwe mbere ubuhoho no mavuro mato vyageze hari amavuro mato batoye no kwita pilote ariko arafasha n'abene gihugu kurabona umwene gihugu atangwa kwivuriro rito akaduga kwivuriro rikuru uko bizogenda bigenda neza nimvira ko nabene gihugu aziza bikaba neza nkuko biri mu bindi bihugu no munsi iyo ngoranira hari yuko hari uko kwikwega kwa cyane iriho bivanye nuko nabivuze nuko connection bihari ubwo bwane bwa mabuhari iki naco byihunda gushika ibintu by'iro iya marogiciel yakozwe n'abantu hari utugenda dokwita duparangana yo duparanganye ikosa ryo haba no kutavuga ibiko biraba ugiye gusigurira abajya bene igihugu bivuri bituyivuga ati nyabuna ntimone ngo twabatebeje haba izi ngorane keshi abene igihugu barashima Melance Hakizimana ikibazo nikijanye n'ikijanye n'irya logiciel bise Open Clinic mu bitaro bikuru aravuze Dr Febere ko biriko birashika no mu mavuriro buke ijya midogo muri sinapa murabona ko iyo bifise shingiro birashobora kuba ifise shingiro nka bimwe yabivuze ubiravye igihe lo systeme yaza n'abakora muri biya bijanye akeye aho bakirira abagwayi abari bafise ubuhinga muri informatique bari bake hanyuma rero bimaze kuza bikaca bisaba yuko babanza kuvyiga kandi uci bipratika ari gutangura gukora kuri ordinateur usanga bigoye bica bituma rero haba uwo mwikwego munini cyo ni kimwe ca kabiri tuze turaraba ubumenyi abantu tuza turahashira ko bafise ubumenyi bukwiye bifatiye no kuri ico gikorwa bagiye gukora uvuze ucyo kuvuga ko igituma bishika izo ntambamye zigaca ziba nuko haba hakora abantu badafise ubumenyi bukwiye ndiko ndavuga ibintu bishobora gutuma ndiko mvuga ibintu bishobora gutuma kuko jewe kube atariho nkorera simpeza menye ngo hanaha bibavuga ko ari byo ariko abaforoma nabo nyene barasabwa kubikoresha bari mu bitaro bikuru
nukuraba ubuhinga baba bafise ko babukwiye uravye n'ivyo bataza gukora. Merance Hakizimana hageze aho no munsi hari umugwayi ashobora kuvuga ati jewe ngiye kwa muganga ntarwaye cyane ngiye kwivuza hari gihe ndembera ku bitaro bivuye kuko kuntu nsanga ndiko ndasabwa ibintu byinshi kuri iyo logiciel ivyo bakora abanyakira hageze aho mwumva abagwayi barabusema ico no vuga nk'igihe bishitse hakaba pane ibitaro vyose byateguza guca baraba ico ca gisubirira inyishu y'ico kibazo yihuta kuri uwo mugwayi kugira ngo bamutunganirize ivyo navyo bijanye na open clinic baza gushira mu mashini bagafuma bigira mu nyuma kuko ugiye ukamubwira ngo rindira urumva ko biba bigwa acaguma aremba kurusha acaguma aremba kurusha aho je niko no bivuze murakoze cyane Dr Polycarpe muvugira ubushanje bw'amagara bujeje kumugambwa amagara y'abantu ikibazo nikijanye n'irya logiciel open clinic nko mwabivuze ni logiciel ikirakora mu gihugu wanashaka ibice birenga 85% vy'ibitaro by'ubure bw'ubuvuzi biramaze kuba biri mu iyo logiciel amavuriro mote twayatandukiriye twamaze kurenga ibice 7% ni menshi arenga igihumbi bere twatandukira na niveau central ama service yo niveau central ubu nayo tukiya digitalize nibaza yuko ntanguye kuvuga iyo logiciel izogumaho ndetse izoshika no mu mavuriro yose hanyuma ikoreshwe ibintu ntanguriye basi kuvya bidoga bene bande bidoga abagwayi n'abaherekeza bidoga kubera iki burya wokora icigwa yoshobora gusanga harimo n'abakozi bidoga abakozi cyangwa muri facturation twahora dushobora kwakira akantu kashira ngaho ubu ntibikunda dukoresha no logiciel iryo logiciel ngene ikora etape nimwe isimbwe tubandanya no kuvuga kuri entrée identification itahe usibye agakaza na kamwe pema ahantu completa ingena za kuriha umuntu ashaka kuriha akoresheje karata canke iriya akuye mu pema kamu canke ibindi canke cash byose gende bishirako kushikugere kwa muganga ketse kwa muganga atanga kwakira aho uri mushasha aruduzamwe ibintu akabona bikamufasha mbere n'imashaka mufasha kubona ico ubwaye akaca agenda guhinyuza no mu bipimo agaruze ho bwa kabiri shyamwe cyo bita ID numero d'identification ibindi byose aca bibona arashobora kubona ati ibintu yakambwira gwaye bishobora kuba ari complication ari gukara kwingwara yivuje mu misetse ibi bintu ntibisa na gatoyi nivyo ikaturonderera handi rero irya logiciel ivyifasha naho biharongo biheze turavye mu vy'ubutunzi ariko tukiraho nyene kwiyo ntambamye birashika uwanditse akihenda canke akagira ikibazo kijanye no gukoresha iyo logiciel yego umugwayi ni wacagwa mu mporero none umugwayi rakwiye kuba mu mporero twebwe ikitwaje shinga ku mavuriro kiraje shinga abakora kwa muganga soko umugwayi kwa mu mporero oya arashobora kubaga pane kakabasiga rero bivana n'abariko baravura barafata ingingo ntituvura logiciel tuvura abantu logiciel bivuze bishiziga igafa umunsi wo cyangwa family yose turakira abantu muri bwa buryo bwa kera tuja tuvyandika ku baca bavyandika ku bipapuro ku mafishe bagasubira kuvyinjizamwo mu nyuma bikize rero nibaza ko tutoshira muri rusangi ngo abantu baridoga hari umuntu yidoze ahantu hanaka tutanahari yuko utugwanda twamatuhari ariko araciyemo gatoyi Merance Hakizimana avuga ati hari gihe biva kubera ko baba bahaye akazi ko muri ivyo bintu baba bafise ubumenyi buke bwo kubikoresha kwa muganga abantu bahabwa akazi bashoboye kandi abantu bize bimwe ntibagira ubushobozi bumwe turashobora gusohokera mu ishuri twize bimwe ugasanga ntitunganya gutahura ibintu ingoka turashobora kuvira hasi rimwe twiruka umagashika ubwa mbere ubundi agashika haciye n'iminota ibiri rero kumaniya ku mashini abantu ntibabimetiza co kimwe mugabo uko ubikoresha iminsi yose usanga babitahuye rero ari nk'ahantu hashasha kubera izo logiciel zagiriye rimwe ari nk'ahantu hashasha hakaje logiciel bikiri bishasha mu ntango biratangwa kagenda buke buke mugabo uko indwi ihera indwi zibizihera bagenda babitahura cyane muri make logiciel yaje gutora inyishu z'ibibazo byinshi hari amazu y'abagwayi nka bloc pédiatrie cyangwa maternité amaze kubakwa kubera zero logiciel hari ibitaro twagize ko icigwa
vyabura imiliyoni ziri hagati y'umunani na 10 ku kwezi imbere yuko zikoresha judiciaire ni kuvuga aya mafaranga amaze kwinjira mu bitaro baciye bubaka aho abagwayi bagwarira bameze neza muri pediatrie ibipapuro birunze ahantu nk'umuntu yivuje muri 2021 bakagusanga umurabire fiche yiwe zoshobora gutwara amasaha abiri muga avec logiciel ishiramwo ibiharuro vya ID yiwe kuri ekra bica biza ya madone yiwe yose hama nkaca mpeza nkamutunganiriza novuga ko bishanje bambwa y'abantu turi imbere ariko no mugambi w'igihugu nanye nico yarakunda kubivuga yuko ama service yose akwiye kuba nimerize twe twavyumvise kare tuzobishiraho hanyuma ahagiye habu tugorane tudutorera umuti. Murakoze cyane umuvugizi w'ubushanje bwo kubujeje kubungabunga amagara y'abantu Dr Philbert mu gusozera twavuze ibibazo bikuru bega mubona hoko gwiki musabiki kugira ngo bihave mereye ku rwego rw'abaganga icyo no basaba nkuko leta mvyeyi yabibutse kaba kagashibuka bute nuko nkuko bari basanzwe bari ku kivi babandanya ku kivi abona yuko abaganga specialist bari ngaha ibujumbura gusa nkabasaba ko bogenda gufasha abene gihugu hariya mu ntara za ruguru y'amavuriro ya ruguru ikino saba nuko uwo murindi bari bafise kuza baragenda baje hanze bogabanuka barazi yuko beshi bigishijwe ku mafaranga y'igihugu yuko boheza bagafasha abene gihugu kuko leta yabashize ko mutahe muniniya yuko bogira umutima wo kufasha bene wabo ari bo bene gihugu bagaheza bakabavura neza nkuko leta yagize aho kigoro ku kijanye n'iki usanga bene gihugu bidogera abaganga icyo nosaba nuko umwene gihugu agiye kwa muganga yovuga uwari we hanyuma abasanzwe barongoye iryo vuriro bagaheza bakahanura uwo muntu. Namwe mu rwego rw'abaganga mwiyemeje iki? Twiyemeje yuko nabitamvuga ati ahari abantu ha mu runtu tugiye kubandanya duhimiriza twigisha dusubira ka ya ethique de la déontologie mbe umuganga asabwa iki imbere y'umwene gihugu imbere y'umugwayi amwitura. Balance Akizimana ikibazo nikijanye ne musabiki ku mpande zose leta abagwayi eka nabagenzi banyu babaforoma canke abavuzi muri rusange nk'userukira sinapa icambere tosaba nuko imigwi yose y'abakozi yofatwa kumwe yabe amacakubiri kuko bica biducanishamo kuko nk'ijya ngingo yasohotse ni nziza cyane mugabo igumye kujya nyene ije kuducanishamo hazoba gucanamwo usange n'umugwayi arahagira ingorane nta mwana n'ikinono ikindi twosaba nuko hobe ibiganiro muramumbariza ngo uyu turi kumwe umuvugizi w'ubushikiranganje ibiganiro n'abaserukira abakozi mu biheruka ryari mu bushikiranganje bwacu nta bihari nico gituma kenshi usanga hari n'utugorane tuza turaseruka kuko hatabaye ibiganiro no mu muryango hatabaye ibiganiro haba hari ingorane turifuza rero yuko mu gisata c'amagara y'abantu hoba ibiganiro kijya twavuze c'abaye infirmier nibashire mu ngiro mu biri mu mugambi muri politique yashizweho mu mwaka w'ibihumbi 2014 birimwo biranditse ibindi byose barabigize twebwe mu gisata c'amagara y'abantu abatware baho bose n'abametse ivyo abametse byose barabitunganya neza mugabo abo bandi nabo barase kubatunganiriza nibaza rero barakwiye ko nabo nyene bo batunganiriza nabo nyene bagakora banonokewe babatru wabo nyene ntibashaka ko ari leta barihira bo nyene bavuga bati dushiriraho program amashuri arahari bazotwigisha twebwe natwe twirihire urumva rero ntibashaka ko ari leta ibarihira baremera yuko bo nyene bashobora kwirihira bakiga kandi nibo bonyene bankiwe mugaba abandi byose barabaye nkwereke harabaye abo bitaba A1 bari bize mu RNSP bose barize barababa aba A0 bose barize abavyifuza byose programa yaragiyeho bariga baraheza
mu baganga les médecins chefs de district les médecins province bose baragiye kwiga master bariga RNSP kandi bari ku kazi bose baraheze mugabo abahatwa bobo boziriki musaba rero n'abahatwa nabo nyene nibarenganurwe baronke ubwo burenganzira bwabo kuko muri politiki ukuntu vyubatse birimo ikindi naco nuko ibi biba kubera hari ingorane dufise ico twokwita mu gifaransa le principe de la continuité de l'État iyo hahindutse umutegetsi yashizeho programme kandi bari programme y'igihugu harashobora kucaza uwundi ugaca usanga arabihinduye ivyo bihora biba rero kubera iyo hagiye haraba ihindagurika ry'abashikiranganje ugaca usanga ico ikirero nico cagiye ico twabonye cagiye kirabibuza ugaca usanga kuri umwe yari priorite kuwundi nikire priorite turasaba rero uno munsi yuko bobona ko ari priorite abo batruwa babareke bige ndazi yuko atari bose bazokwiga mugabo bavyifuza nabo batera imbere nk'abandi ivyo nivyo usaba leta mbega namwe muri Sinapa abaforoma muri rusangi abavuzi muri rusangi mwiyemeje iki twebwe twiyemeje kwama dukurikiza amategeko y'igihugu yashizweho yaba ayo kuvura yaba n'ayandi mategeko kugira ngo ibintu bitungane neza hariho amategeko ajeje byo kuvura hariho code ya deontologie muteguza kuvyubahiriza ku bakozi ba leta hariho statut général des fonctionnaires muteguza kuyubaha ku bandi bakozi baba contractuels hariho code du travail murabivyanditsemo mwambe musaba muteguza kuvyubahiriza ubu n'ubumenyi bwa none mwame muza muraraba bijya mufise mwame murabaho ibintu bigeze namwe mube mwame muri mujana n'iterambere mu bandi abaforoma muri rusangi murakoze cyane Dr Polycarpe muvugira ubushanje bwaje kubungabunga amagara y'abantu mu bushikanganje mufatiye kubyo twayaze mwiyemeje iki twebwe ubushikanganje bw'amagara y'abantu igikwa cabwo kirazwi nukwitaho amagara y'abene gihugu bose atanumwe avuyemwo gushika kilometero ubusa atanumwe asizwe inyuma ivyo navyo tukaba twemeza ku mugaragaro ko ari byo turazishinga imisi yose tuzobandanya tubikorana n'abande n'aba baganga n'aba infirmier batandukanye hanyuma tugashira imbere ineza y'umwe n'igihugu aho hose bishoboka ariko sinaga nasuye gushimira kandi leta akigoro yagize hagashirika bute abaganga bariko baravura abo muri Sinapa bavuga ko mwibagiye nabo muyemeje ko muzo bishura gute burya ibintu iyo bishobokera rimwe bikabera rimwe ni vyiza cyane iyo bidashobokera rimwe n'amaguru kuguru kwiburyo no kubafu tambukira muca winaga hari ugutangura no kuba kuri inyuma tukaba dusaba leta kuko burya iby'imishahara n'ivy'uburusho birafise ngene bikorwa birafise ubisaba birafise niyo bitunganirizwa rero tuzobandana twebwe dusaba hanyuma hagize ico leta ivuga iti icyabonetse noge haba abana banje hanyuma izocikikora abavuzi nabo abaganga hamwe n'abaforoma n'abandi mubasabiki abaganga abaforoma abaganga médecin turabashimira ku bikorwa bakora no kwitanga bagira burya abaganga ntibafise umwuga bafise umuhamagaro barararijo bashobora kuba bari kwijoro abandi bajyana cyangwa abandi bataye saa 9 ariko bo baguma bakora muze mugume mukora mwitaho amagara y'abene gihugu twe nta n'imembo bironka uduhemba oya twe turafise umuhamagaro turafise umuhamagaro muri twebwe abarawufise ariko turakeneye no kubaho ari cyo tumurone leta yabibonye kagira n'icikora hanyuma tuhamagarira kandi duhereye no kubarongozi babo kwama bari imboneza bagashira imbere ineza y'abarongoye bahagira umugwi hamwe urongoye ahantu abona ko ari serugo pedo famille niho amagara yabo bajejwe atazotigana gatoyi hanyuma ikine bahamagana bonye badafise no bahamagarira kongereza gutanga makuru kubwira umugwayi icabaye la communication ameliora communication umugwayi arashobora kujana inzigo yakazikira kubera atakina kimwe yabwiwe yagumye yicaye ngaho ntabwi igituma icaronde atakironse rero tugerageze aho dukorera tugwize kuvugana hagati y'abakozi kuvugana hagati y'abatwitura uzosanga ata mwidogo n'umwe uhari akabijya muhamagarira abaforoma nako nagira mvuge ko atakarenganya leta igira Jesse ningango ngo mvuge leta y'u Burundi turimwo nta karenganyo yakoze mu gikorwa yakoreye abaganga
oya nagenda meshe uwo muvukanyi nta karenganyo yakoze hanyuma ibiganiro mu bushanjwe bw'amagara y'abantu birahaba mbere aho bibera no mu gubijejwe uwo muvukanyi hakorera kica formatrua ntikivugiye ngaho bwa mbere cyamaze kuvugwa kimwe gusa tubaze turosha imitima kandi ngasi mu bucamanza ha ibibazo byose nivyo tori nyishu ngaha ibibazo tori nyishu ngaha bigifise aho vyo itorerwa harazwe hariho kabine hariho secrétaire permanent hari amadegesho atandukanye n'izindi nzego kuvugira hano akakubakiye naho ni sibi no kuvuga akatubakiye twakavuze kandi ni byiza kuvuga kuko urya iyo umuntu agumye aniga mu ijambo aba mubi ariko ibibazo bizokwamaho uko isi zo biriho ibibazo bizokwamaho bizoganuka gusa ariko ikiza no kubitorera inyishu kandi inyishu ihumuriza bose inyishu towe mu rwaneza n'abadufasha kugira ngo ziboneke kurusha amavuriro wabwiriye abahumbi bitaro gusumvya amavuriro warashaka hariho inzira trajectoire umugwayi ategereza gucako ivuriro ritoyi ivuriro rikurikira ivuriro rikurikira gushika no kwivuriro rya national burya nta mugwayi yoje kwivuza rwa karede canke clinique malaria isanzwe Paris Centre hari ahandi bo bayi muvuye kwivuriro ritoyi mbega ni kubera iki umbarinde ni kubera iki baba baza aho oya bashobora kuba bahaza kubera bavuga bati haka twazi ko ari abaganga ninashikenera gukorwa baca bankora okay ni kuvuga turiko twategekanya kuzosubira amategeko ajana nibihe rano tugiye gushira mu ngiro rwa communal aho ubuvuzi buzaburi mu departement imwe muri 11 zazize commune tusubira amategeko turabe mu manorme mu bintu twisunga mbega paquet dutanga kuri centre de santé irakwiye kugira ngo abantu bayihurumbire ibatunganirize habuze mwika icyo twokongeramwo nukuvuga naho uvuga mu guzuye ingovyi tubandanya twiyubaka dutera imbere aho twari turi hirya mu myaka ihetse ho turubu kandi turora heza kandi ko twisunga ivyishamwe OMS bitegekanya n'ayandi ma organisation regionale canke yisi ningaha rero dusozere kino kiganiro kwariko tubashikiriza kubijanye n'ibibazo bikuru biri mu gisata c'amagara y'abantu ingene vyo toregwa umuti mwumvise ibyo twashimikiye ko nivyo vyose ntitwo bivuga ngo tubiheze hariho n'ikibazo cibonekeza cane muri ico gisata c'amagara y'abantu kandi gihanze abagwayi ikibazo kijanye n'ivy'imiti ico ntitwakigarutse ko tuzokigaruka ko mu buryo bwiyaguye mu kiganiro cacu cyo hanyuma uno munsi ibyo twashimikiye ko mwumvise by'abatumire bashikirije reka ndangize kino kiganiro ndabibutsa ko abatumire twari kumwe nabo wa mbere akaba yari Dr Philbert Sendegeya icegera c'urongo y'urwego rw'abaganga mu Burundi Ordre des Médecins mu rurimi rw'igifaransa Dr Philbert Sendegeya ndagushimiye ko witavye ubutumire naje ndabashimiye cyane kubona butumire mwantumiye kandi nkabwitaba nkashimira n'abene gihugu bashoboye kutwumviriza ku bibazo bimwe bimwe mwambajije nashoboye kwishura murakoze umutumire yagira kabiri twari kumwe ni Melance Hakizimana arongoye sendika y'abaforoma Sinapa Melance Hakizimana ndagukenguruke cyane ko witavye ubutumire yego najewe ndabakenguruke cyane kubera mwansangije kino kiganiro n'abasanzwe baturongoye umushikiranganje yifuza yuko ubushikiranganje bwo fata nka nkama ibisabo twabuhaye bafate nka nkama bagende bavyige hanyuma kandi nkongera ngashimira abene gihugu batwumvirije badukurikiranye uyu mwanya wose twariko turaganira umutumire agira gatatu twari kumwe muri kino kiganiro ni Dr Polycarpe Ndayikeza akaba ari umuvugizi ubushikiranganje bujeje kubungabunga amagara y'abantu asanzwe kandi hari umuyobozi mukuru ajejwe gutunganya imigambi muri ubwo bushikiranganje Dr Polycarpe ndagukengurukiye ko witavye ubutumire nanye ndabakengurukiye cyane ndashimye cyane ubutumire mwaduhaye nongera ndabemerera ko aho hose muzodukenera mbejeho n'akazi ka misi yose muzoduhamagare kugira ngo twishure ku bibazo abene gihugu bafise kugira ngo tubahe umuco tubahe intumbero tubigishe tubakebure dukeburane hanyuma amagara yabo aguma ameze neza nshimira cyane abene gihugu badukurikiye na cyane nzoshimishwa cyane nuko uzoshira mu ngiro ivyo twabasavye natwe tubemereye kuzoshira mu ngiro ivyo umesha makuru ivyo mwasavye muciye kumesha makuru murakoze mwakoze namwe mwariko mukurikira kino kiganiro
ikiganiro twari twashimikiye ku bibazo bikuru bikuru byibonekeza mu gisata c'amagara y'abantu nkaba ndabipfurije kubandanya muryoherwa n'ibiganiro imbonesha kure yanyu ibashikiriza naho butaha.